nagomba tudatevye twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana muzingura amabira yanyu mu gitabo ca Yeremiya igice ca 29 turasoma ku murongo wa 11. Kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvirako ni jewe uhoraho ndabivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago kugira ngo ndabahe ivyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Kugira ndabahe ivyizigiro vyo mu iherezo ryanyu. Imana ngo for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. To give you a future and a hope. Turiko turavuga ibijanye na metanoia. Metanoia niko kwezi turimo. Metanoia ni ijambo ry'ikigiriki risobanura guhinduka mu vyiyumviro. Mu Congereza batanga definition imeze neza, a transformative change of mind. Ndivuga ngo ni ivyiyumviro bihindutse, ni mu mutima wawe hahindutse. Igihe cyose impinduka ifata ikibanza bibiza guhera mu vyiyumviro vyiwawe. Turiko turavuga metanoia, aho uku kwezi ni ukwezi ko kuba formate, tukongera tugaprograma canke tukinstara programa shasha. Kuko bimwe biriko biratuma uyu munsi abana b'Imana batinjoyinga, batanezererwa ubuzima Imana yabazaniye hano muri nosi. Ikibazo munyumvirize ubwa mbere na mbere ntabwo ari Satani, kuko iyaba Satani arico kibazo cyambere twari dufise vyari vyoroshe, ariko ikibazo uyu munsi dufise gituma meme na Satani aronka amenera ubwa mbere na mbere ni twebwe. Bwira umuntu hari bandi yabati ikibazo ufise ni wewe. Umuntu ufisa guteye ikibazo mu buzima bw'iwawe ni wewe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko Imana ishimwe kuko kwezi kuje kugira ngo wewe ntusure kuba ikibazo, wewe ubinyishu ya wewe nyene. Birisha muri Imana tubwira dusomye imigani 23 ku murongo w'indwi. Mu Gifaransa bivuga neza, avuga ngo ka il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Ari uko ivyiyumviro vyo mu mutima wiwe biri. Wewe ntutandukanye n'ivyiyumviro vyiwawe. Nico gituma mu Kirundi bavuze ngo kuko nzi neza ivyiyumviro ndabiyumvirako. Muga mu Congereza bavuze ngo for I know the plans. Ndazi imigambi. Ivyiyumviro ni migambi. Ivyiyumviro nivyo bizana imigambi, nivyo bituma imigabo kanaka yambara umubiri ikabana natwe. Numve amen meze neza muri kiro kibanza. Ntuzoshobora kuba ibitandukanye n'ivyiyumviro vyawe biri. Nico gituma uyu munsi turabambere bo kwigishwa ibijana changement de mentalité, kuko igihe mentalité yawe idahindutse nubwo usenga, nagomba ndakubwira yuko n'amasengesho yawe aba conditioned n'ivyiyumviro vyiwawe. Hari abantu benshi baza gusenga kuko iyo tuvuga kwizera, kwizera ni kiba mu vyiyumviro vyacu. Kwizera ni conviction y'ivyiyumviro vyacu. Kwizera ni ukungena ivyiyumviro vyacu biri fixe, ni ukungena ivyiyumviro vyacu bihagaze, biri stable, atakintu kimwe kiriko kirabivangira. Cyo gituma niyo tuvuga intambara yo mu buryo bw'imwemu, the spiritual warfare, ni intambara ibera ubwa mbere na mbere mu vyiyumviro. Uko wiyumvira niko wizera, uko wiyumvira niko uba, uko wiyumvira niko ubona ibintu, niko ukora ibintu, niko uroproduce ibintu ngaha muri nosi igaragara. Rero umunsi agiye kuvuga ibijanye n'ivyiyumviro. Abari ngaha kuwa gatanu twagize ibihe vyiza cyane. Abo nababwiye nti ngomba ndabasubize mu ruganda aho twakorewe, aho twaremewe. Hama dusubire twetudie, dusubize inyuma turabe, kuko umuntu wese yakora ikintu agikora afite akeneye gushikako. Nta numwe apfa gukora ikintu gutyo nyene. Nuriko aracapa, imbere yuko acapa, imbere yuko atora y'amarangi, imbere yuko atangura gutera intambuko ya mbere y'ugucapa, hari ikintu aba afise mu mutwe ashaka gucapa. Ico kintu yamaze kuciyumvira nico gicapo aheza karoproduce hanze. Uko ni ku buzima bwacu bumeze. Ibiri ndani muri wewe nivyo bizosohoka hanze. Uyu munsi ndaza gufasha abavyeyi muri kiro kibanza, mwavyaye n'abariko baravyara, mumenye ukungene mufasha abana banyu kuzogira ubuzima bwiza. Kuko uyu munsi hari abantu biriko biragora ukungene bashobora gupeksa mu vyo bariko barabamwo, bitewe n'ibigatanya amafortress yubaswe mu vyiyumviro vyabo n'ukungene bakuze. Umwana iyo avutse avuka ari unafraid. Umwana iyo avutse avuka ari umwana atagira ubwoba. Umwana atangura kugira ubwoba ryari? Umwana atangura kugira ubwoba, abikoroge bari ngaha barabizi. Iyo
atanguye kumva ukungene abamukikuje bagira ubwoba bavuga bakiya kuri we bamukankamira umwana agakaba. Ubundi umwana avutse avuka atabwoba afise. Nico gituma umwana ashobora gutora inzoka akayifata gutya, ariko wewe yitora kuko urafise ubwenge kandi umaze kugira ubwoba, urazi icica, urazi kibi n'iciza, wewe ikintu cyose ugikora kuko ubanje kwiyumvira. Mugabo umwana inzoka, nico gituma inzoka nta nzoka uzokumva yari y'umwana. Umwana ashobora kuryamana n'inzoka kandi akimugira kuko muri we n'inzoka irumva yuko umwana si danger kuri yo. Byinshi biturya bitugira nabi abiriko biratwivuna, inzoka irizi gukomora nuko iba iri kiridefanda, niyo moyen de défense yayo. Mugabo umwana nta bwoba aba afise. Imbwa igihe umuntu agize igihe umuntu afise ubwoba. Uyu mupapa afise imbwa zikaze gose, no kugira nji wabo manza kubaza ziraziritse. Imana ishimwe cyane. Ni kubera ko muri jewe hari ubwoba butewe n'iki, kumbure nuwo nabonye imbwa yari ndamasiko n'umuntu imbwa yariye. N'amakuru mfise abantu bagiye kwa muganga kubatera inshinge za tetanus bitewe n'iki, n'imbwa zabariye. Ariko utazi ikintu na kimwe, utagira information nimwe kuri ico kintu, nta bwoba nabukeye afise. Numva amene yanyu muri cyo kibanza. Bamwe dufise ibibazo kubera aho twakuriye. Dukura abavyeyi batatubwira uko babe. Umwana ukamubwira ivyo ari byose. Umwana ameze nka disque dure iri vierge, ameze nka flash disk iri vierge. Umwana ibiza kumubamwo nivyo tumudepozamo, nivyo tumushiramo. Iyo widoga uri hafi y'umwana, uri kurakaya insecurity muri uwo mwana. N'abarongozi muri ngaha imbere yabo murongoye, ntimukidodombe, ntimukidoge, ntimukavuga ibintu bitari byo. Umva ameri yanyu muri cyo kibanza. Siko turi kumwe. Uyu munsi tugomba dusubire mu ruganda. Nawe ubwawe nyene urumva nyene urakeneye gukogwa. Narababwiye hari imodoka igira ikibazo, ugumija mu buyenzi umwaka kugira ngo ibi ni byabitumye, ibi ni byabitumye, uzokwa muri kwa dépense amafaranga yawe. Mugabo hari igihe ugenda ahantu hari scanner bagaskana imodoka, ahari kibazo barahamenya, hama bagatereta ahantu hari kibazo. Umwongereza umwe yavuze yuko kumenya source y'ikibazo ari byo bizotuma uronka ari nyishu y'ico kibazo. Iyo umaze gutora ikibazo ni nyishu y'igice utoye kuri ico kibazo. Mu bibazo byinshi dufise uyu munsi ni ivyiyumviro vyacu. Rero uyu munsi komanda bafashe ukunge turo programa ivyiyumviro vyacu. Naco bitwa ivyo wabayemo. Birashoboka yuko udesinstara iyo program. Iyi machine ikagora bari muri informatique barabizi, ifise machine tanguye kwiplanta, imachine tanguye kutareponda uko ushaka, ugira kurayiformata. Kuiformata rivuga ngo ukuramwo vyose birimo, kuko muri biga birimo hari ibyo byamaze gutegwa n'amavirus, hari ibyo byamaze gutegwa n'imigera. Icyo ukora urabihanagura vyose imbere yuko westara programa nimwe umaze gushama antivirus. Iyiza kuza irimo umgera canke irimo virus, ibanza guhura na ya antivirus, ntishobora kwinjira. Hari n'igihe westara program ikanga kwinjira kubera ko hariho amafisha amaze kuba endommagé n'amavirus. Ubuzima bwacu niko bimeze. Hari igihe ugerageza kwizera bikanga, hari igihe ugerageza gusenga bikanga kubera ko hari amafishe amwe muri wewe yabaye endommagé n'ubwoba baguteye n'amajwi wumvise n'ivyo bakubwiye baguca intege. Ariko uyu munsi munyemerere ndagiye kubabwira ubwo mubwirizwa kwizera kuvyavuga vyose, kuko ivyo avuga nivyo bicapo bizima biza kuba grave muri twebwe, bikaba forme muri twebwe, hama bikaza hanze yacu. Avuze ngo ndazi ivyiyumviro ndabiyumvirako. Ivyiyumviro biri connect na kazoza kawe. Imana avuze ko ndazi ivyiyumviro ndakwiyumvirako kandi ivy'amahoro atari ivy'ivyago, ngo kugira ndaguhe so that I can give you a future and a hope. Ni kuvuga ngo ivyiyumviro indani muri vyo harimo kazoza future, harimo kandi n'ivyizigiro. Kubera ko ucika intege ni kubera ko hari ivyiyumviro bitari muri wewe. Hari ikintu kimwe shaka mutawuri imbere ko ninjira mu bindi. Ivyiyumviro indani muri vyo bitekeyemwo ibicapo. Iyo umuntu ariko ariyumvira automatiquement acabona igicapo, image. Iyo image kesi kunda kuba iherekezwa munyumvirize neza n'ama emotion. Par exemple, nkuko mvuze nti hari umuntu uje guhura
ubu nyene bagonze kandi yaciye apfira aho nyene ucubona ico kintu mvuze hama kandi kubera ko kumbure kibabaje hari abashaka kugira ibigumbagumba ako kanya ugacurira ugaca wiyumvira peut-être none uwo muntu yarafise umugore uwo muntu yarameze gute uwo muntu donc biri connecté n'ama emotion ivyo kandi nivyo bice bikeya mu nyumvirizi ngene system imeze nivyo bice bikeya attitude ucugira ako kandi bavuze ko yagonzwe n'imodoka ariko iragenda cyane kumbure hari ikintu kica kiza nka decision muri wewe peut-être nimba utwara imodoka sinkwiye gutwara cyane imodoka cyangwa kumbure peut-être uwo muntu mbega yari yasenze ifo kumvuye muhira senga kuko ndashaka guhura na accident hari attitude kibakreye muri wewe ivyo nivyo bice biza kudetermina ama action ucuza gupoza ibikorwa ucuza gukora rero igikorwa cyose nicyo gituma birivuga ngo ntukavume umwami naho hoba mu mete kuko ikiguruka kizobidugana kivyandagaze ni kuvuga ngo isukoreye mwibanga mu buryo bw'ivyiyumviro kizoja hanze ndiko ndavuga bibiliya kuko nzi neza ivyiyumviro ndabiyumvira ko kari ivy'amahoro atari ivy'ivyago kugira ngo ndabahe ivyizigiro n'akazoza keza kazoza kawe kari mu vyiyumviro vyawe ivyiyumviro vyawe navyo sibikwiriye kuza bivuye ahari hose ivyiyumviro vyawe bibwirizwa kuvoma mu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana les écritures the scriptures iryo jambo mu kigiriko kujambo ritwa grapheos niho hava les graphiques graphique ni bicapo na représentation à chaque fois usomye ijambo ry'Imana il faut ko uri represent mu buzima bw'iwawe il faut kuri sina ahantu mu buzima bw'iwawe nimba vuze ngo ndazi neza ivy'ibiro ndakwiyumvira ko ni Imana irikira bivuga katari ivy'ivyago ntugashobe kwiyumvira ivy'ivyago kuko mu vy'Imana yateguriye ubuzima bw'iwawe ivyago ntibirimo kugira ngo ndaguhe ivyizigiro nakazoza mu vy'ubwizo we kwiyumvira nibizanye iyo Imana ikavuga ngo kazoza a good future bivuga ngo muyani majambo nukuba cyakini Imana kuzaniye kuba hano mu inose haleluya umuntu yakoze imodoka anezerwa nuko ivyo yari yayikoreye iyo modoka irikira bikora n'Imana ikihimbara kihezagira nukubona ico yakuzaniye arico uriko uraba n'Imana igacibwira abatuye ijuru ati nimuze murabe abana banje nimuze murabe ingene bariko baricwara haleluya aho n'Imana ogera ku rugezo rwo gupinga na Satani kumwe yapinga kuri Yobu yavuze ati wabonye uvuye mu isi wabonye umusavyi wanje Yobu nimba uvuye mu isi Yobu wamubonye Imana ya umvisa Yobu bwari ubwiza bwayo ni kuvuga ngo cyari ikintu ciratiro Imana ari ifise Satani avuga ivyavuga Imana higeze bikonsidera kuko yarazi ico Yobu ari Yobu ntanyubaha kubera ivyo namuhaye Yobu ntanyubaha kubera umugisha namuhaye Yobu anyubaha kubera ko anyubaha n'umuntu w'Imana n'umuntu anyizera n'umuntu azi ivyiyumviro ndamufiseko yaremeye Satani aza kumugerageza mugabe Imana itaza kuba iri sirko Yobu aza kunesha Imana yari kwemera Satani kamugerageza uyu munsi nawe Imana iri mu ijuru yoshaka kubwira Satani ati wabonye umusavyi wanje n'umusavikazi wawe aci izina giwawe vuga hera bana n'abaca batinya kuvuga Imana umva ko uyu munsi yo gutanga nka model kavuga ati urazi iyo bariko baragira publicité bagira publicité ku bintu vyiza muze murabe bagize publicité inzu umugaga w'iyo nzu nimba uhari ntibawerekana bapresent ikintu ciza ashaka kukeneye kwereka abantu uravyumva ibintu vyawe vyiza uravyumva nyene ko nyene werekana vyiza nyene hamwe uyu munsi Imana bikeneye kwerekana abizera bafise muri kino gihe ciherezo eske yo kwerekana wewe ariko ndibwira yuko hamwe n'izi nyigisho za metanoia uzogera ahantu aho Imana ishobora kwerekana wewe peu importe ko vyaba bimeze kose kuko uyu munsi ndabigishwe dushobora gusubira inyuma gukosora ibitagenze neza hama tukazi tukabitwara neza Imana shimo cyane hari inkuru nigeze kumva yari umumama yari mariye hanyuma amaze 30 ans mugabo rero ingene yari yakuze urumva bamwanka yakuze bamubwira nabi yakuze papa wiwe avuga tumbiriza uri kintu kibi cashikiye ubuzima bw'umuryango wacu kubona we waravutse umwana kurafise amafrustration muri we hanyuma ivyo yagerageza gukora vyose nta nakimwe cacamo mugabo siniko twovuga ngo ni ciza caramushikiye acagira accident agize accident memoire yiwe iraba lost iraba perdu hama bice bisaba yuko basura kugira mugaza gusanga nta kintu nakimurumva basura kumuha bishasha
hama rero aho yashikiye abamwakiriye batangura kumubwira ibintu vyiza, yakuze amubwira bibi, memoire yiwe iragera ahantu iraba perde, hama batangura kumubwira ibintu vyiza. Icagiye gutangaza nuko ubuzima yabayeho bwabaye bwiza kuruta ubuzima bw'ukungene yakuze, kandi yaramaze igihe kinini bitewe n'ukungene memoire yiwe yarimo ibintu bibi, yagerageza gushiramo vyiza bikanga. Urazi hari kugerageza gushira ibintu bikanga, no mu mashini ko bimeze. Hari install program, sino muziki tuba mu mvuga informatique, ariko mwene ko yakundi ko ndavuga ibijana na programmation igiye kuba muri wewe. Imana ishimwe cyane, ama installation n'ama desinstallation agiye kuba muri mwebwe. Nivyo hari ibintu byiza kuba desinstall muri wewe. Wakubwiye kutazotera imbere, iyo ni virus yaguteye. Utadesinstall nubwo turabikubwira uravyumva. Hari install program kakubwira ati refusé, denied, impossible. Uravyumva mugabe cyo ukora n'igiki cyo format byose amugashiramo bishasha, kora umugera uri ubukomeye kuruta icyo kiriko kiraza, hataba intambara. Muva meni yanyu muri cyo kibanza. Dusubire mu ruganda, ndabasubize mu ruganda. Bien, nabye ivyiyumviro biri connecte na kazoza kawe. Hari umwanditsi yitwa Robert Collier, yaravuze ikintu gikomeye. Yaravuze ngo there is nothing on earth that you cannot have once you have mentally accepted that the fact that you can have it. Yavuze ngo nta kintu kimwe ngaha minose udashobora kugira, udashobora gutunga, udashobora guposeda igihe mu vyiyumviro vyawe wizera yuko ico kintu ushobora kukigira. Ivyo ugira nivyo muri we mu vyiyumviro vyawe wibaza gushobora kugira. Listen, umwana atarabona indege ntaho bazokwigera bahurira. Nimiburi kugira ngo azogendere mu ndege nuko basi aza ahantu iyo ndege iri. Sidiko turi kumwe. Nico cuma icyo ubona kirakomeye cyane ku buzima bwiwa kuko kiguha ivyiyumviro. Hama hari ivyo ubona ukabona umengo birakurenge bivanye n'ibiri mu vyiyumviro vyiwawe. Mugabo uyu munsi umenye yuko nta kintu nakimeke ibituye isi birivuga ngo ibiri mu isi isi nibiyuzuye byose nivyande nivy'Imana, kandi niba byose ari ivy'Imana. Magatoya gusura mu vyagize 28 ku murongo wa 12 diko ndatangura nigisha mbwa mu mwanya uri imbere natangura kubavugishwako. Amen. Uhoraho azobugururira ijuru, kintu kindagikonda. Uhoraho azobugururira ijuru bandi twebwe. Uyu mwanya tangura kwiyumvira Imana ikirugura ijuru ku bwawe. Biblia sikomeza avuga ngo ari ryo bubiko bwiwe buninaye. Bavuze ububiko ni kuvuga ngo nahatuye nahari ivyiza vy'ubwoko bwinshi ubuzima bwa buzokenera. Azokugura ijuru ari ryo bubiko bwayo buninaye. Ndabaza ikintu kimwe, nimba Imana ikavuga ko yiteguye kukugurira ijuru, ahari ububiko bwayo buninaye. Ububiko bwayo buninaye harimo ivy'imhemu, harimo n'ivy'umubiri. Mu biko bwayo buninahaye harimo ivyo ukeneye mu buryo buri spirituel, ni kuvuga ngo mu biko bwayo buninahaye harimo ingabire, mu biko bwayo buninahaye harimo ama potentiel, mu biko bwayo buninahaye hari ivyiyumviro bizima, hari ukwizera, mu biko bwayo buninahaye harimo ibicapo bizima vyiza vy'ibizoba hano muri nosi. Mu biko buninahaye harimo influence na impact uzogira muri buno bugingo. Mu biko buninahaye harimo kubisoko y'umugisha ku bandi. Ubiko buninahaye bariko batubwira ibijyana no kuba umutwe apana umurizo, abo hejuru apana abo hasi, abimbere atarabi inyuma. Mu biko buninahaye bariko baravuga ihanga ryatorarijwe. Zobugura ijuru ari ryo ubiko bwanje buninahaye. Mwijuru nta kintu na kimwe kibuzeyo. Mbara umuntu rero ndi wawe ngo mwijuru nta kintu na kimwe kibuzeyo ukeneye. Icyo wakenera cyose imbere yuko ugikenera cyabanze kubaho mu ijuru. Mbabwira ikintu kimwe, mwari muzi ko ibintu bibi vyaje bizanywe n'umucontrefacteur yitwa Satani kugira juste gusa ababaza Imana, kugira tuvuge intambara nuko hari amahoro. Intambara sizo zatanguye, no, ivyiza nivyo vyatanguye. Ibibi vyaje kugira ngo bigire iki, bikontredize ivyiza vyari bihari. Aho twaremewe Imana higeze ubukene bwabayeho kubera iki, bwabayeho kubera ubutunzi buhari. Ububi bw'abantu bwabayeho kubera iki, bwabayeho kubera ko hari ubwiza bw'abantu. Ishari ryabayeho kubera iki, ishari ryabayeho kubera ibintu vyiza bihari.
nta muntu ashaka kugira ishari atakintu ciza gihari iruhande yiwe. Nimuri ugira ishari kubera ko ari ibiguteye. Yambaye neza yagushavuje. Yaguze umuduga mwiza, yimutse, yaronse kontra nziza, yaronse visa, naho biva biza bigwanye ikiza gihari. Mwijuru nta bibiriyo, mwijuru hari ibyiza. Cyo tuma n'uwashatse kuzana umuvurungano mwijuru, biza muri Imana kibira ko marayika Mikayeli yaciye agirike amukororera hasi. Imana ikimuremera ukuzimu kandi kwari kwabaye cree ko warashatse kugira iki gutera umudurumbanyo mwijuru. Imana nta mudurumbanyo uhari. Hevuga ngo aho muhemu ari hari iki? Hari umwidegemvyo. Kubera iki Satani agereza kuboha abantu uko Imana bahaye umwidegemvyo? Ivyo ivyiyumviro vyacu mwisungu hari ubiko buninaha. Uyu munsi birababaje kubona twubaho twiyumvira yuko Imana inezerwa nuko tubabara. Yoba ari Imana yihe? Umuvyeyi yobabara umwana we wateye imbere? Nivyo tuvuga vyinshi. Hari ibintu vraiment nteme ngo Imana biraje kukubozora. Imana ikora ivyo. Naho wobozogwa si Imana izo bibigize. Bivuga ngo nihagira abagutera si jewe nzoba mbagomoye. Mu vyimba vy'amasengesho kuma ngo Imana ngo aho muri ko muranikira amenye ngo yo yahungura bazi Imana irimesha nigeze guhana umuvugishwa icyatuma bamubaho umuvugishwa nuko ababwira ibintu bibi gusa. Imana igiye kuvuna ayo maguru. Ngo mbonye umwana wagwa muri toilette yavuga ibintu bibi gusa. Musube turahura ndamubwira kubera kuroga abantu gutyo. Ubona ibibi gusa kubera ko tubona ingene Imana mwari muzi ko ari igihe Imana ikoresha ibyiza mu kugarura abantu bari mu bibagaca baza kuba abantu beza. Umva meni yayi muri kino kibanza. Ikiza Imana akore Meshaki Abedinego na Shadraka. Ikiza Imana akore Daniel. Shushatse umwami ahindura ivyiyumviro arihana abo umuntu mwiza. Mugabo nibitangaje. Uyu munsi dufise ibicapo vy'Imana turavye ibicapo vy'abantu dufise mu buzima bwacu. Uraba ngene papa we yagukubise ugacubona ko ni Imana nyene iratikurana. Imana ni kubitana, Imana irakosora. Iyi Imana gukubita no gukosora biratandukanye. Umuntu agukubita bari kugira nyine aguhashe agukubita nafise umutima wo kuhinduka. Mugabo Imana yagira iragukorija. Ni kuvuga ngo iragupriva ibintu bimwe uravyumva kugira ngo fete ikuzane mu kibanza aho ushobora kuyumva. Naho nyene ugiye kuraba suko ibisaka kukubabaza ibisaka ineza ya. Iyo umwana umujanye kwa muganga bakamutera urushinge ese kuba mwazi? Kandi kumbura uwo mwanya arashobora kubabara mugabo urabizi ko ubwo rushinge yamuteye nubwaza kubabara ni kugira ngo agirirwe neza. Nuko Imana yacu imeze. Mutamwe muhindure igicapo d'abord c'Imana mufise muri mwebwe. Imana hawe yifuza ko harabazika Imana iri injuste. Hera none kwere kurya muhezagiye. Jewe naje nkaba mbeze gutya. Oye Imana siyo. Niyo Imana ifise ikimenyane. Nagomba kuvuga ko Imana nta kimenyane ifise. Nta kimenyane ifise vraiment. Marero yantuzeye. The nature plays no favorite. Aho no ngomba ndugire hamacha tubandanye. Imana ishimo cyane. Iyo ufashe ugatera imbuto yawe mwivu. Rujya rubuto uteye canke ijya mbuto uteye. Mbega ikimanza kuraba yuva. Kugira ngo yere canke ntiyere. Hari ahantu muzi banza guca kugira ngo yige mbega uyu muntu aduteye ninde. Naho woba munyumvirize neza. Naho woba uri umwicanyi ugatera imbuto kuko wateye isi zo kwamira. Je cyo muvuga yuko the nature plays no favorite. Ibidukikuje ibihari la nature ivy'Imana yaremye ntawe bifavoriza ntawe birenganya juste bireponda kunyifato wogize. Hamikini nuko the nature treats everyone alike. Imana ishimo cyane. Nta numwe isi zorenganya ngo ni kubera yuko ari mugufi yaba nkakaro ubutunzi bwaraba uburebure. Je nababwiye akarorero kwitwa Jackman umutunzi wa mbere muri Chine nyene ari baba nakagabo kagufi yagose mugabo uyu munsi kararenze mu vy'ubutunzi. The nature treats everyone alike. Isi zo gute ntusure kwibaza yuko wewe utameze nk'abandi wewe uravyumva hari bitakwiye kukuza ko la nature ubwo bwenge ntabwo ifise
ndakubaza ikintu kimwe, amafaranga arafise ivyiyumviro byo kwiyumvira ngo sinkwiye kuza ngo kuri wewe. Ivyiyumviro ni wowe bifise, amafaranga nta vyiyumviro afise. Nakubona kuye ko n'amahoro nta vyiyumviro afise, umugisha nta vyiyumviro ufise. Bivana na wewe, bihagaze kuri wewe. Ni wowe uzotuma bizaho uri canke nibize, bivaye n'ivyo uri kurakora, cyane n'ivyiyumviro vyiwawe. Gushika ngaha turi kumwe. Okay. Hariho umufilosofe umwe yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo icemeza cy'ukuri cyuko ikintu gishobora gukoreka mu buzima bw'iwawe nuko ari undi muntu yagikoze. Ikintu cemeza ko uzoshobora kumererwa neza nuko ari undi muntu yamerewe neza imbere y'iwawe. Icemeza ko nawe ushobora kuberwa nuko hari undi amaze kuberwa imbere y'iwawe. Igishobora kuguha icyemezo gihamye yuko ushobora kwiga amashuri ukayamara nuko hari abandi imbere y'iwawe bize amashuri barayamara. Uyu munsi kibazo dufise, mbega hari abandi babikoze, hari abandi babibaye, hari abandi babisiseko. Nimba bahari niko ngo nawe urashobora kuba uwo gukurikira. Urumva abantu baraza, nege twabwira umuntu yacenga ku ikomine, harakiri ku ikomine ubu nizo Musaga, arenganya abona abantu batonze hajya, wamva nyene baje nyene gusinyanye muri etat civil. Hasaba ngo yo bagire ngo bagenda ngo baryohewe ngo ntibazi ko hajya ngo bagiye gusinyira ngo ingorane zigiye kuza mu buzima bwabo. Titegereza uwo muntu, to uyu nivyo ari karabamwe, asabona ko nabandi nivyo bizobabako kandi biza kumubako. Reka turi ivyo batubwira tukizera ko ari vyo. Ariko uyu munsi reka duhindure uburyo bwacu bwo kwiyumvira. Twiyumvira abo vyagenze neza. Nuva meni yanyu muri kino kibanza, hari wavuze ngo rondera kugendana n'abantu bazogutera gukomera, apana abantu bagutera kuba abanyantege nke. Rondera abantu bena, rondera abantu bavuga amazamba ari mu ivyizigiro, apana abantu baguma bariko baridodoma, kuko uko widodoma uri kura create ivyo bintu mu buzima bw'iwawe. Undi aravuga ikintu gikomeye, nawe yari umupsikologe, yaravuze ngo igihe cyose uzoforma imaze mu mutima w'iwawe, mu vyiyumviro vy'iwawe, iyo imaze ukiyaranja ikaguma y'umwanya muniniya, ataravuga ngo very soon, vuba cyane uzocika ico wamye wiyumvira. Birasobanura iki? Rondera guteshaja ibicapo vyiza. Nico mbabwira ikintu kimwe, iyo warushe tugenda ahantu heza. Uyu munsi ngomba ntangura kubigisha gukora ibintu abantu bazobahava bibaza yuko mudakomeye neza mu mutwe, mugabo mwe muzi ico muri ko murakora. Nta kuntu munyumvirize neza, woga muri mu gikoni ukava mu gikoni, uja mu isoko ukava mu isoko, uja muri bisi ukava muri bisi, urumva usubira kuja kunigana, hanyuma ukazoga muri umuntu mwiza. Rondera kanya ivyo wabigize vyose, urondera kanya ugene ku kiyaga. Umviriza ni plus mbabwira, hari abantu bibaza ko kuja kuri beach ari ivy'abantu babakire. Mumbabarire uyu munsi ndabakuremwo iyo migera. Mwari muzi ko ajya ama plage yose ari hajya. Umviriza, ajya ama plage yose ari hajya bayita ama place publique. Ni kuvuga ngo umuntu wese aba muri kino gihugu aremerewe kuja harya hantu. Urashobora kutinzira muri irya restaurant, naho nyene winjira, umviriza, ntibazogusohora. Rondera umwanya ugende ku kiyaga, kandi ntugende ngaho kuri vodo, hari ivyondo, ni kiyaga ntigisa neza. Iyaranze ubika ayo mafaranga, uzogende hariya hakiri amazi meza kandi ubona n'abantu bazima. Wamana n'abantu umviriza bambaye ibintu bitabutse, no. Rondera umunsi ubugenda hano hari abantu baberewe, agasanga ukene kubegwa mu buzima bw'iwawe. Hari abandi ko ndavuga naho muri kino kibanza, imbere yuko nshika umuvugabutumwa akomeye, munyumvirize neza, natanguye kwiyumvira ndi umuvugabutumwa akomeye. Nagiye ahantu bamwe barabizi, nageze kuri batwara abo twatanguranye kera, ahantu hari ibiti byinshi, mvuga ubutumwa bw'amasaha menshi, kandi asengera ivyo biti bya, kuko nasipoza ko ivyo biti ari abantu. Nkabona ati kudabye uko ivyo biti byari byinshi, nkabona ni full niniya. Hama mejeje nini muze mwakira gakiza. No, ndabona muri ko muraza muri benshi. Uyu munsi nivyo bintu ndiko ndaviva. Za muri rukanga ntibiraryoshe ko ngere mu nyota w'Imana, nariko mbwira ibiti. Mejeje ntuyu mwanya bitangaza bigombe tabure gufata ikibanza, ntangura guhagurusa vya biti. Ndagutegetse umunyene haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Nini mukoma amashyi meza aramugurutse. Ndi jenyene.
nariko abambona bibaza ngo ntubona rega ngo bitangura kurya Imana ishimo cyane. Abantu bose bakoze ibintu bisiga ubwenge abantu benshi ugiye kumviriza amajambo batanguye kubabwira yuko badakwije neza mu mutwe. Utanguye kwimvira kuzogurana amahanga uko ijambo ry'Imana bivuga bati ntubona wewe wiravye ninda nindeje wewe wiravye. Ico gice mu bintu nkunda n'umugore wanje arabizi ndakunda ikiyo cyane. Kubera ko ikiyo niho mvugana na jewe nyene. Abamaze kuza muhira barabizi ari ikiyo kinini kinduta uburebure mpagaze ndibona kuva hasi gushika hejuru nambutse ahantu hose kubera ko aho niho nkorera numva mbere yanyu muri kiro kibanza niho mvugira ubutumwa genda butegura imbere y'ikiyo. Gwere uku kwezi ntiguhere bara umuntu ati uku kwezi ntiguhere utagiye muri restaurant ya mbere nziza wamye wifuza muri kino gihugu kuzojamo. Nigiki kibabuza kujayo ivyiyumviro vyanyu cyari kintu kintwenze raba gatoye muze murabe abazungu iyo basokeye mu maresitora asoka yambaye ikamambiri n'ibutura mugabo wewe kuhenduka yambara bashavuga ati wowe ushaka iki ngaha kuko nyene barabigusoma mu nyene katari vyuri utambaye ibutura kubera ko ari washatse kwambara wayambaye kuko nyene ni ufise. Siniko muriko muranyumva iyo nkene ivyiyumviro bishasha ahantu ngenda ese kugenda ahantu hanyinspira ivyiyumviro vyiza ndabaza ikintu kimwe woba uri kuragundana urondera za nyama zimaze igihe zari zikumbuwe hajyana ukagira ivyiyumviro vyiza muriko muragundana cyangwa kuri rya mirongo yo ku gitoro hajya uhimvira ivyiyumviro vyiza no genda ahantu hari calme atakiri ikintu kiro kirakuderanja sinduka karigena imbere y'ikiyaga. Iyo maze igihe ndushe cyane ikiyaga je kiranduhura nataco nufata ndagenda nkicara kuko nababwiye ni place publique nta muntu azobwira ngo vanga urumbwira ati ndahava kubera iki ahantu ni mu gihugu cy'u Burundi urantega nje muri rya restaurant yiwawe nkaza gutera kantuze ko bamaze kubaka mima hajya habaye privé mugabo hajya ku mucanga n'imbere y'ikiyaga ijya nico gituma bwana busega buba buhari ku mabici ntimwe mutubona kenda ahantu nkaho tufise imisozi myiza ruguru urazi ngo ngaha imukike urazi verdure hari ntuhema izi muhemu zimaze kuba poriwe kubera imiduga n'aya mahinguriro aringa uhema imwemu nziza urumva uvuyeyo umengo uri mushasha muze murabi imashini bahije kuyiformata ikirishara yo akanu kose ugize irihuta kubera ko ikiremerewe ariko muzoguma mu turetse akazi muzoguma mu wiki uravye abantu baguma bari dodombo buho turapfuye turagize genda kure yabo bantu urondera ivyiyumviro bishasha turi kumwe gushika ngaha. Okay, Mpabaroma 12 umurongo wa 2 mukigo avuga ngo ntimusushanywe n'ivyiki gihe yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Musonza avuga ngo don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Hari ndashaka twanarize gatoya uno murongo bavuze ngo ntimugakoporore ntimugashushanywe biragomba kuba compliqué gatoya ntimukigane ntimugakoporore ntimugakopie ntimugakwege ivyiyumviro ingendo vy'isi. Hano baravuga ingendo ivyiyumviro vy'isi baravuga isi nta mahoro igira, isi nta kintu ciza ifise, isi uravyumva ifise kungene ikora uri kwaraba aya masysteme ahari atwara isi yaba systeme yaba capitaliste yaba communiste nta nimwe ari nziza zose yaba zifise inyungu z'ikintu urumva zigamije. Umuzungu araza akakubwira yuko aze gufasha gutera imbere mugabo ntashobora kuza atabona itazogukura ko kandi gikomeye. Murabona ibiriko biraba mu bihugu bitandukanye muri Afrique de l'Ouest aho muri Congo nta kintu na kimwe ciza inosi woyigira ko isi kwigisha kugira ukwanka nawe umwanya uko nikisi kubwira ikiri pire
isigashikubwira ngo umuntu aguhisha akakwanga nawe ukamuhisha icyo rero n'umugera mubi. Nta muntu ashobora kuba afise iyo filozofi muri we azoba umuntu mwiza. Ngo kikanyanke nanje kanamuhishe ko ndabizi. Mwese mubaye ba hypocrite, muri abantu babi. Iyo ni mweme iva kuri Satani. Umuntu nimba umaze kubona ko akwa mwegera umubwira ati mbwira icyo dupfa. Musore apane kumuhisha murani mazamu. Okay, azokora nanje nkore. Yibaze ko ntabizi mugabo ahubwo nyamuna aravye nabije zo mwitanga. No, ivyo ni vyisi twigisha bavuze ngo do not copy the behavior and the customs of this world. Nimukishushanya n'ivyikigiye, nimukishushanya n'iyisi, nimugakopora abandi. Ariko bavuze ngo nimureke Imana ibahindure mu muntu musha iciye mu nzira iyi, iciye mu nzira yo guhinduka mu vyiyumviro vyawe. Nikuvuga ngo ikizotuma Imana iguhindura ni ivyiyumviro vyawe. Nutiyumvira guhinduka, Imana izoronka umuryango yinjiranamwo kugira ngo iguhindure. Nutifuza mbabwira ikintu kimwe, nutagira ivyiyumviro vyiza ntibizokwega Imana kuza kuguha ivyo ukeneye kugira ngo ushobore gucika icyo ugomba. By changing the way you think, changing the way you think, hindura uburyo bwa indyo mu metanoia, hindura uburyo bwa bwo kwiyumvira. Si ibyo byose byo kwiyumvira, bivuga ngo murinde imitsima yanyu kuruta uko murinda ikindi kintu cyose. Indi bivuga ngo murinde ivyiyumviro vyawe. Garde vos pensées. Bihagaze mu vyiyumviro vyiwawe. Ingene uzobaho, ingene uzomera, vyose biri mu vyiyumviro vyiwawe. Niye nube buryo bw'ibicapo buri mu vyiyumviro vyiwawe, nivyo uzobona biko biriyo producer mu buzima bwiwawe. Imana ishimwe. Imana ishaka kuduhindura tudahindura uburyo bwacu bwo kwiyumvira. Zaburi 139. Hari ikintu ivyo nkuze kubivuga kenshi, ariko navuga iyo nkene kuboosta ukwizera kw'abantu mu bijyanye no kwakira ibitangaza vyabo. Muzi cyatumye Petero agendera ku mazi nuko yabonye Yesu ariko aragendera ku mazi. Muzi cyatumye Petero na Yohana babwira cya kimuga cyari ku muryango w'urushengero rwitwa Ryiza ngo turabe ntanza abu nta feza dufise, mugabe cyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka ku maguru yawe nyene utambuke mu izina rya Yesu. Ni kubera yuko bari bamaze kubibona. Uyu munsi nifuza ngo ibiro vyawe uburyo bwabwo kwiyumvira ubushire cyane kuvy'Imana yakoze. Kwica muri Imana tubwira nibaza ntiyenze ni Yohana, naco umwana akora atabonye se akora. Icyo Yesu akora biri tubwira ngo nico yabonye data akora. Nababwiye nimba rundi yabikoze, iyo ni fact, ico ni cerekana yuko nawe ushobora kubikora. Kuko urya nafise imitwe ibiri, nafise amaso atatu, nafise amatwi ane, ameze nk'abo n'umuntu nkawe. Amen. So bisatana verse ya mbere havuga ngo uhoraho waransuzumye uramenya. Waransuzumye uramenya. Ku murongo wa kabiri, urazi ibicara ryanje n'ivasi ryanje, umenyera kure ivyo niyumvira. Usorongora inzira zanje n'iryama ryanje. Urazi iminyuro yanje yose. Benshi baratahura nabi uno murongo, ariko ivyo Dawidi ariko aravuga, yarekavuga ivy'Imana yakoreye ubuzima bwiwe imbere yuko aza ngaha muri inose. Imbere yuko ushira ikintu kuri marché uramanza ukagipima, ukanaba ko vy'ukuri kireponda kuvyo ushaka. Nta muntu ukuri no microphone ndiko ndavugira ko ngo ntabanze kuyivugira ko ubwa mbere imbere yuko atubwira yuko uyiguze akayikoresha ivuga, amaza kuyivugisha. Imana imbere yuko buzano muri Situma Yeremiya avuga neza ngo nkiri urusoro, ni Imana nyene imubwira ati ukiri urusoro mu nda mama wawe nari ndakuze. Aravuga ngo ntaraba mass inform, nkiri muri mass inform yo muri mama wanje warunzi. Amagufa yawe ataratangura kubaho, atakintu kimwe
ukiri nyene uravyumva nyene utaragaragara Imana yize ikintu cyose. Ibi bintu ariko avuga ni kuvuga ngo Imana yarize imbere yuko wewe uzano muri nose irabanza irakwiga wewe irapima mbega uyu niyaza azoshobora kwicara azoshobora guhaguruka nihagira imwicarika mbega azoshobora guhaguruka azoshobora gutambuka ararondera ikintu cyose cy'idefo aragikuramo asigaza ikintu ciza. Sinivyo gusa ataragushiraho n'ivyiyumviro bwiza kwa muri kuri yumva. Ejo twavuga ngo urazi n'ivyiyumviro vyanje umenyera kure ivyo niyumvira. Sivyo tumaze kuza nga ibi ni vyabaye imbere yuko tuza nga. Imana gushiriyeho ikintu cyose cyo gutuma umwana w'umuntu Imana yamuremye itaraheza kurema ikindi kintu cyose azokena muri buno bugingo. Imana muzanye mu bintu vyuzuye reheze gutunganya izi yuko hariho ibizomutunga izi neza yuko ari byo azokera mu no guhema ikintu cyose umwana w'umuntu yarakere Imana mwanze kugishiraho hamira muzana nibi Dawidi ariko aravuga nakintu ngo n'iminyuro yanze yose urayizi ayizi cyane ayizi tutarabaho kuko niwe yayidushiriyeho yaramaze gusiraho imbere yuko Abisirayeli baca muri kiyaga gitukura. Imana yabizi neza yuko hari inzira kandi ni usage unique yabashiriyeho muri kiyaga atawundi muntu azocamo atari Abisirayeli gusa. Ivyo Imana yari ibizi cyo tuba kubacizanya bo wibaza ngo nerero Imana yagize atera none so guducisha ahantu hari kiyaga atanzira ihari kumba Imana yabizi neza yuko hajya hanyene babona katanzira ihari yarabashiriyeho inzira bazocamwo bonyene atawundi muntu azoshobora kubigana ngo hace. Shatse kuvuga iki ibikugize vyose ivyo uzokenera vyose ivyo wifuza vyose ko ndabaseshe gatoya Matayo 6 irukanga sharabakoseteremesh igituma wangaza ivyiyumviro vyawe nikora ko utaramenya neza imigambi Imana igufitiye ivyiyumviro Imana yakwiyumviriye ko utarabaho. Matayo 6 turera ku murongo wa kangahe turera ku murongo wa 25 nico gitumye ndababariya ntimukiganye nimba umwami wawe akubwiye ngo ntukiganyire kuko wiganyira. Nico gituma ndababariye ngo ntimukiganyire arazi gituma niwe akubwiye ntukiganyire. Imana ikubwiye ngo ntukiganyire nta mpamvu iko wiganyira kuko nubwo utobona iyo bizoca niyo bizozanana yaramaze guheza ikintu cyose. Nimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzojya cyangwa kuvyo muzonyo. Emabwira ikintu kimwe abantu par exemple bari nko mu mpimba dufata akarorero tuko turatorokanya impuzu tuzobashira bobo ntavyo bazi kumbure aho bari hari umuntu akavuga ati yo mana iyaba nari ndabishoboye noshoye kwigura ipantaro nziza kuko iyo mfise ntimeze neza mugabo ngaha turiko turiyumvira icyazo kwambara wari hariye kumbure asha kubisa Imana hano vuga toke yaramaze kwiyakira ati nta kundi none ndi nubundi nukunyene mugati kwe turi ngaha turiko turabiyumvirako ingere sogira iki tuzobambika iyaba bari babizi ko turiko turabiyumvirako bo kwiganyi ariko bo uyu mwanya ntavyo bazi mugabo twebwe turiko turiyumvira ico babera ciza. Iyaba uyu mwanya bari bazi yuko hari abantu bariko barategura kuja kuraba kandi bazogenda basira ivyo bakeneye ndabasikinukemo bose kwiyumvira ngo mbega bizogenda gute kubera ki tumeze gute kubera ki tutaronka baza kudufasha no. Iyaba natwose kwiyumvira yuko imbere ko twiyumvira ivyo dukeneye Imana iba yamaze kubi dutegurira nta mpamvu ko twokwangaza ivyiyumviro twiyumvira ivyo bintu havuze nisho tumadabwa ngo ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzocanga muzonywa canke umubiri wanyu kuvyo muzo kwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya umubiri nuruta ivyambago mwana maje kugira wiyumvira ivyambago nuko ufise umubiri yaguhaye umubiri azi kukeneye ivyambago amagara aruta ivyo kurya. Imbere yuko
urondera ibyo ufungura nuko ukeneye kugira iki, nuko ukeneye gufata neza amagara yawe. Ubanza kufise ubwa mbere amagara yagutera kuja kurondera ibyo ufungura. None Imana aguhaye isoko, Imana aguhaye umubiri, niyo yonanirwa no kuguha impuzu wambika. Imana aguhaye ikirenge, niyo yonanirwa no kuguha ikirato usiramo. Imana yaguhaye amagara, niyo yonanirwa no kuguha ibyo ayo magara akeneye. Nisho ngaha Yesu ariko aravuga ku murongo wa 26, nimurabe ibiguruka. Aha rero avuze ngo nimurabe ibiguruka, ariko aragerageza guhindura ivyiyumviro vyabo kugira ngo Imana yongere ikora. Nimurabe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, ntivyimburira mu bigega, ariko so uwo mwijuru, mani mazabo, papa wanyu wo mwijuru muramufise, agira iki, arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cyane? Ushobora gukorera ibiguruka byo mu kirere akabiha icyo bikeneye, akabishoboza kubaho, akaba ari we papa wawe. We ntubiruta cyane mani mazabo, we nazo gukora ibirenze byakorera ivyo. Umurongo wa 27, ninde muri mwebwe yoshoboza n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Mani majambo Yesu akavuga ati hamwe n'amaganya y'uwawe tayi wantu uzokwigera uyihindura. Uzoga muri wawe niwiganyire, wongera uganye, ntazokongera ko, ntazokurako. Mani majambo ntazo bimaze. 28, ikibanganyisha ni impuzu niki? Nimuraba amasugwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. Salomo muramuzi? Salomo arazi ubutunzi yari afise. Yesu arababwira ati Salomo nubwo yari afise ubutunzi bumeze gute, yari afise uburyo bwinshi, ntiyigeze abegwa kunganya n'ishugwe rimwe mu mashugwe yo ku misozi. Next, none Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi icyo biri uyu munsi, ariko nkezo bigateregwa mu ziko, mbega ntizorushiriza? Somera, ntizorushiriza. Urazi kwambikwa n'Imana. Murambona abantu iyo ngo ninda kwambika, ninda gushonera, isobaro kiza kuri uwo muntu. Mugabe yumve rero Imana ari ikwambitse. Gerageza muyumvire. Ninda kwambika ni Imana. Ni Imana ikwambika. Bega hizorushiza kubambika mwebwe abukwize naho ufise kwizera guke. Birivuze ngo naho ufise kwizera guke Imana izokwambika. 31, nuko ntimukiganyire ngo tuzoga iki cyangwa tuzonywa iki cyangwa tuzokwambara iki. Imana irakubujije kwiganya. Ni kuvuga ikintu kwiyumvira nabi ivyo ubuze, ivyo ukeheje, ivyo ukehaniwe, ivyo ntugasubire kuvyiyumvira. Mugabo ni iki cyo kwiyumvira? Ndakunda Bibiliya. Genda mu Filipi 4 ku murongo wa 6 shikare ku murongo 8. Bavuze ngo ntimugire icyo mwiganyira. Do not worry about anything. Icyo cyose baratubujije, vuga ngo baratubujije. Hewe ngo byabuze kweri, byabuze. Wowe kora kuri n'umwana w'Imana urabikomplice davantage. Bavuze byabuze, nawe tuvuga gute? Bigiye gushoboka. Igihe giheze sico gisigaye. Kubera ko ivyo uri kurabivuga, kubera ko niko bimeze. Kimwe uyu munsi gituma abantu ubuzima bwabo butaba stable, ni kwatura kwabo. Hewe bite? Isawa buhoro buhoro. Hegesha maze umuntu uragwaye. Oya kubera no kubera kuvuze ngo buhoro buhoro. Ngo novuga cyane. Kubera kutovuga cyane. Ntugwaye, uri muzima. Hari ubweze kuvuga ngo Mana
mukubera iki wanyimye ibirato aca yumva uwundi amubwiye ati wewe shahu ukeneye ibirato mugabo urafise n'ibirenge je nta birenge ngira ati donc nkeneye ibirato mugabo hari utagira ikirenge kirakeze basi ivyiyumviro kwivyo ufise n'abatabifise bizogabanya kwiganyira muri wewe baratuje kwiganyira avuze ngo ntimugisho muyiganyira, do not worry about anything. Ariko ngo ariko muri vyose instead pray about everything. Iki kintu cyakomeye cyane aka detail benshi bakunda kukabona uriya yo kwiganyira ku kintu cyeco cyose sengera cyeco cyose uriya yo kwiga tugisengera cyo kintu nyene kiuteku kugomba kwiganyira tugisengera pray about everything tubisengera Imana shimo cyane bacyangwa ngo tell God what you need. Bwira Imana ivyo ukeneye. Uri yuko widodo bwira Imana tell God what you need. Ukeneye iki? Mara so munene ukeneye iki? Bwira Imana tell God what you need. Bwira Imana icyo ukeneye. Hako wiganyira yibwira icyo ukeneye. Mana nkeneye iki? Mana shaka unkorera iki? Hakwidodomba sengera icyo ukeneye. This is what I want. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Uri kurayibwira ivyo ukeneye tuyishimira kuvyo yagukoreye. Sani maze gukora nababwiye yuko icemeza cyukuri cyuko ikintu kizokoreka mu buzima bw'iwawe nuko icyo kintu hari abandi bagikoze cyangwa nuko icyo kintu kimaze gukoreka. Point bar. Harabigeze kugwara ingwara zidakira barakira. Nimba uyifise nibiyumvire ko nawe ugiye gukira nkuko abandi bakize. Murambaburira nta kundi umva nyereka so nitiza akakarero. Hari amaze kukumva amaze kuvuga inshuro nyinshi mugabo reka ndagasubiremo. Hari umwana yigeze kuba amugaye amaguru n'ibirenge ntibyakunda ko ashobora kwambara ibirato. Umwana bikamubaza kungene agiye ku ishure waguma yicaye abandi bana bariko barakina umupira. Hama umunsi umwe umwana singene karaba televiziyo acabona umupastori akoreshwa ibitangaza. Abona ingene ariko aramugura ibimuga abatatambuka batambuka wa mwana muri we ataravuga ati nanje iyo abana bashoye guhura n'ujya mu pastori nanje yonsengeye nkamera nkabarya bariko baratambuka. Umwana bamuvyimviro byiwiwe umunsi musingena cyabona muri televiziyo ko umva nyine yabishaka cyane ngira Imana bikoze kubwo mwana basabona publicité yuko wa pastori azoza mu gihugu uwo mwana arimo. Wa mwana acabwira mama we baramubwira ati mama numvise yuko pastori naka azoza mu gihugu azokora igikorane. Arabwira ati mama ndagusaba ikintu kimwe shaka nkorera ibintu bibiri. Arabwira ati ndashaka ngurire ibirato bishasha nzo kwambara ntejeje gukira. Hamisa kabiri uzonjane muri kiya gikorane ushira imbere yiwiwe aho ndamubona neza. Mama wiwe arabimukora uwo mwana. Icyatangaje uwo mwana ari imbere ari muri restaurant afite ibirato bishasha. Pastori arigisha umwana yaguma aryohewe kuko muri we yari yamaze gushiraho ca gicapo cuko inyuma yo gusengega umwana aza kwameze nk'abandi. Hanyuma pastor aramwegera arumaza mwana witwa gute aramubwira kubera kugumuryohewe urumva nyine umwana aguma agira amaguru gutya ati kubera kandi ufise ibirato bishasha peni shasha y'ibirato. Umwana ambwira ati pastor maze igihe ndiko ndakuraba ingene usengera abantu nasabye mama kangura ibi birato kugira ngo muri iki gikorane ni wasengera ndacagira ce nambara ibi birato hamaca niruka. Pastor arabashoke amoso zamutanga hasi hako kanya atangura gusengera wa mwana akagumagira gutya arahagarika isegesi kweri kugumugira gutya ati ndindira uvuge niruke ama niruki ndiko nditegura kwiruka ndindira icyo uvuga. Ndabaza ikintu kimwe uwo mwana yoreka kwakira igitangaza ciwe umuntu afise kwizera kungana gutyo yoreka kwakira igitangaza ciwe igituma benshi uyu munsi badakira batagirirwa neza n'Imana mu buryo bw'ibitangaza bisiga ubwenge nuko yacyari amaforteresse mu vyiyumviro vyabo vyuko bidakunda bidashoboka. Sizi
uwo mwana pastor avuga ati kira mu izina rya Yesu. Ako kanya kivuga bwa tumyene haguruka wiruke, umwana acarirukanga heze yambara bya birato, yagiye kwisura kina n'abandi bana nkuko byari biri muri we. Kwimusi niko natwe Imana idushaka. Nabwiye the nature play no favorites. The nature treat everyone alike. Ivyo bimenye. Mu Imana yiyumviriye ko neza urimo. Mu Imana yategura ibintu bikomeye urimo. Mu Imana yumviriye ko ibintu vyiza urimo. Mu Imana yabonye ko bazoba isoko y'umugisha ku bandi urimo. Mu Imana yamenye kandi yasuzumye ikamenya neza ko bazoba badasanzwe urimo. Mu Imana ibona bazoza imbere bakarongora abandi urimo. Mu Imana ibona bazonagura amosozi abariko bararira urimo. Urimo mu vyiza vyose Imana yayumvire ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ivyo bivyiyumviro vyanyu mukiyumvira ibindi bitandukanye n'ivyo. Bivyo ngo nimukiganyire, ariko muri vyose ivyo mugomba imenyeshwe Imana mu gusenga, mu kwinga no mu gukenguruka. Ku murongo w'indwi hasa ngo maze amahoro. Iyo vuze amahoro bariko baravuga ordre mu buzima bw'iwawe. Bavuze amahoro bariko bavuga ikintu kiriko kiragenda uko cyategerezwa kugenda. Ikintu cyose kiriko kirasuiva programa yacu, procedure yacu, process yacu. Maze amahoro y'Imana arutuko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu. Niki n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Amahoro azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Umurongo 8. Ibisigaye bene data ivy'ukuri vyose. Mu Cyongereza bavuga ngo fix your thoughts on what is true. Kufixa muravyumva? Kuzirikira aho hantu, kubohera aho hantu. Kubiri ivy'ukuri nibiki? Ivy'ukuri nico Imana ivuga. Ivy'ukuri cyituma Imana ikirabwira Yosuwa ngo ibiri muri kino gitabo cy'ivyagezwe uzuvyamize mu kanwa kawe ntibize bije kure yabo. Wamubwira ubirimbura ko kumurango no mwizo. Imana gacimubwira ngo n'ivya bizogendane. Iri jambo kurimbura ni jambo risigura kuza. Nivuga ngo turiko turavuga ijambo ntimukiganyire kuvyo muzorye canke muzone. Haravuga ngo ko so wanyu mu ijuru abababara. Kuko so wanyu mu ijuru abara, kuko so wanyu mu ijuru azi ibyo mukeneye byose. Nivuga ngo iryo jambo genda ahantu uri wenyene. Vugana najye subira urivuge. Iyumvire aho tuvuga. Kwiyumvira aho tubane kuvuga iki nuko bivuga. Sineza ivyumviro anyimvira ko ari ivy'amahoro. Nta vy'ivyago birimo. Bifixe mu vyumviro vy'iwawe. Ntibize kure yiwawe. Vyumvire ku murango no mwijoro. Ivyo ijambo ry'Imana rivuga nibigume biri muri wewe. Subira kurya inka ihejeje kurisha, ni kurisha mwijoro. Hari ivyo iba yariye mugabo ikabimira itahejeje kugira iki kubisya neza. Iyo rero ivyagiye meditation yayo nukugarukana ivyo yashizemo igasubira kagira iki ikavyuza. Kuvyuza ne kuvuga iki irasubira ikabekenya neza. Darantse iri kirabekenya uravyumva niho igira amagara meza. Uravyumva niko kwiyumvira kwayo igarukana ivyo yatwaye ikabisubiramo. Ni kuvuga iki nawe kurimbura ku ijambo ry'Imana ari byo bifixe ivyumviro vyawe kubirukuri nukugira iki ijambo wumvise rigarukane. Subira uryiyumvire uvyagiye canke wicaye sinzi carico. Subira ubigarukane, subira ubivuge, subira uvyiyumvireko, subira uvyafekte mu buzima bw'iwawe. Bibone vyabaye mu buzima bw'iwawe, bibone vyashitse mu buzima bw'iwawe. Numva ameni ya muri kyo kibaye bibone vyashitse. Yuhangaza ivyiyumviro vy'iwawe. Fix shira ivyiyumviro vyakuvyukuri. Ivy'ukuri ikinja nta namuzoro nk'ivy'ukuri atari mu ijambo ry'Imana. Kuko no hari ukuri. Yesu avuga ngo I'm the way, the truth and life. Ni jewe inzira ukuri n'ubugingo. Niwe kuri ijambo ryiwe n'ukuri.
shira ivyiyumviro vyawe ku ijambo ryiwe. Ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose. Ivy'ukuri niki? Nuko nawe ushobora kubaho unezerewe. Ivy'ukuri niki? Ivy'ukuri nuko Imana ishoboye kukwirura, ihejeje kukwirura ikagushumbusha, ihejeje kugushumbusha ikakugira igikomangoma muri buno bugingo. Ivyo nivyo. Ninde yobaza icukuri muri we? Fata ijambo ry'Imana igari ryo ryose. Nukuri ku buzima bw'iwawe. Ivy'ukuri niki? Ivy'ukuri nuko Bibiliya tubwiye ngo azohezagira ibikorwa vy'intoke zanyu. Amahanga aze kubagurana, ariko mwebwe ntimuzobasha kugira iki? Uko nukuri. Kugurana amahanga uko nukuri. Mbwa kuja kugurana amahanga uko sukuri. Ntukavyiyumvire. Ivy'ukuri vyose. Ibigororotse vyose. Ntukimvire ibitagororotse. Ntukimvire ngene ufarisije amafacture. Ntukimvire ukungene ubacamwo. Bacemo ntibabona oya. Ivyo si bigororotse. Ayo wagarukanye yasubize. Hewa kutansubije ngo nibajije ko wayansorore wibajije. Subiza. Ibigororotse. Gutungana. Ibigororotse. Ntukambare kugira ngo wempressione abandi. Ngo uyu munsi ngo ndabapitiye. Ivyo si bigororotse. Wena uri wo gupitiye abantu. Hari abantu bageze gukora ibintu kugira ngo bagire iki? Nanje reka ntiturondere kure Yesusa mu buzima kugira ngo twivanje abatugiriye nabi. Ndabasavye. Bivuga ngo ukwihora so kwiwacu, ukwihora no kwimana. Ba ubuzima bw'iwawe. Ngo umunsi nanje naguze imodoka nzobereka asha. Ngo oye, nico gituma utarayigura. Nico gituma umunsi nanje nanose umufiance, nico gituma utaramuronka. Kubera ko ubiyumvira kugira ngo just gusa uravyumvugire naba bantu canke ndazi ugira ico gihoya. Ni wewe ni Imana yiwawe. Siriko turi kumwe. Nta kibazo dufitaniye n'abantu. Oya, ikibazo gifitaniye natwe twebwe nyene. Ni Imana yacu. Ibigororotse vyose. Ndiko ndamukorera umuti ngo rindire. Ngo yibaza ngo karisaho ngo ari kumwe ngo azokwicuza ico icyatumye abinkorera. Ivyo si bigororotse. Uriko uyumvira nabi kandi umvise ivyo nivyo bizogutera ingwara, ivyo ntibikabe muri wewe nuri decharge y'ibintu bibi. Oya. Sohora. Imodoka ipakiye cyane ntinyaruka. Muriko muranyumva? Kandi nta murete ukogwa n'amagi batamenye. Ibiriko birakumena ni kugira ngo uvemo umurete. Binezeregwe ha mubandanye. Hama wipakurure wonyene ubwawe. Uriye kugenda upakiye abantu, upakiye nyoko buku, upakiye sobukwe bari data bukwe wa, upakiye abo mukorana. Uzonyaruka gute mu buzima? Ni mwidesharge. Muriko muranyumva? Ntuzonyaruka upakiye uremereye. Uracyabitse kwihora umuntu aheza imyaka. Goya ngo ntibirakwira neza. Wigikombe ntikirasesekara. Ibigororotse. Vuga ngo ibigororotse. Vuga ngo ibigororotse. Vuga ngo ibigororotse. Apana gukomesha. Ivyo gukomeshanya ntibigororotse. Unanje uzomukomesha. Kwaje ngo yibaza ko nani hari umuntu. Hinge nanda mwereke. Oya. Uzorabe iyo umuntu yabuze yavyimbye naho yoba ari mwiza ntasubira kuba mwiza. Umuntu aba mwiza ariko aratwenga. Umuntu aba mwiza aryohewe. Ivyo twavuga muri ko muravyumva. Ahandi gufutana muravyumva. Ucusaza ataragera. Hari abantu umunsi bashaje kubera iki? Ivyiyumviro bibi biri muri bo. Vuga ngo bitanduye vyose. Vuga ngo ivy'igikundiro vyose. Akakamenda gakunda avuga ngo what is lovely? Ibiri lovely. Vuga ngo lovely. Lovely. Lovely brother, lovely sister, lovely.
wambaye biri lovely, wafunguye biri lovely, utwenga biri lovely, uvuga biri lovely, 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 utamba biri lovely, abana batambye biri lovely, abarimvye baririmbye biri lovely, uravyumva nawe usa ibiri, uvuga ibiri, wambaye ibiri, umeze ibiri, ntubona cyitwenga nyene cyumera neza, mwiciriki lovely, akandaga ku lovely, wow, ibishimwa vyose ibinzo bigaruka ko no ku mwanya wagiye. Imana kwiyumvira ko ivyo gushimwa ikintu cyose kibwiza kukugira kiza kuba ikintu gituma Imana yacu ishima. Ngo nimba hari ingeso nziza, ngo ni haba hariho gushimwa, ngo abe ari vyo. Mwumvise bavuga ngo twimvira ibintu bibi, mwumvise bavuga ngo twimvira ibintu byo gukena no gugogwa, mwumvise icyo tubwiza kwiyumvira n'ivyo metanoia naha ihera. Imana ibahezagire. Ndizera ko ukwezi ndi excited cyane kubizoba. Amen. Mugambi wibuke devoye nabahaye, ugenda ahantu heza hambere wemera. Muvyo nizera nuko uzogenda, amen, nuko uzogenda mu buryo washaka kugendayo, ariko nubitagenda gutyo na ari kundu force ibintu. Genda wambaye neza. Nawe shika uko biri kose nta na hamwe hari ifanta igugwa 10,000. Ugenda iyo fanta imwe ucutwara telefone yawe, ucutwara n'ahantu uza kwandika. Nyavyumva bibaze ko waje kwiyumvira imigambi. Nibaza kubaza ati ntaco gufungura ati ndababwira. Nawe nyene umviriza barinzi bakubona uhaturikiye, bazivuga ati uyu muntu kameme ntiyaje kudukinisha. Fuka ati murafise amazi ashushe, shaka juste amazi gusa, numva shaka amazi. Ayo mazi shaka kwiyicara k'amasaha 3. Mugabo kameme nawe wahicaye, urabe bihari, uraba bahagendera, urabe nyene, uravyumva ngene abantu babayeho neza babayeho, uravyumva havuga ati Imana ahantu hezo uhagaruka ndahazanye abandi, narinje juste kuhatata, ndabe ingene bimeze kandi sanze nanje vyombera. That's it. Fise vyishino babwira. Fise vyishino babwira. Ushitse ku meza naho batetse intore canke indaga, ijya ndagara yikatisha imbugita. Hamu itozi furusheti. Hari ikintu zo buri kurakeya muri juste ndiko harabo ndiko ndakura hasi ko bageze kure. Canke bakuzaniye ubugari bukatishe burisha imbugita ni furusheti. Uhejeje ukaraba mu nyuma. Sindiko turi kumwe. Mugabo ndabinginze ntimusure kubaho mwiyumvira yuko ivyiza bihari bitosha gutumbera ubuzima bwanyu. Suka Imana yabaremye, suka Imana yabiyumviriyeko. Muriko murumva ivyo turavuga? Hama nawe Imana yagiriye neza. Rop fata ukuboko yundi. Mubwira uti ingunda kujana ahantu. Unezerwe. Niwa munezereza uzobukoze ikintu gikomeye mu buzima bwiwiwe, utazokwigira wicuza n'umunsi n'umwe. Mube abo gutwara abandi ahantu heza, kubanezereza, kubaganiriza, juste umuti nta kindi umwicarika ahantu. Nagiye gusanga wicaritse umuntu ukamubwira amajambo meza, ingene Imana yamwiyumviriye ko, ingene Imana sinzi ukamuvuga ko ibintu byiza, umuteye guhinduka neza. Nimukagumana amajambo meza muri mwebwe, nimuyabwira abandi. Yaberewe kameme yagize effort mubwira turaberewe. Sivyo atweze mbwe tutwenga neza, kuko hari abantu n'uyu munsi arabahungu bazi ko badashobora kuresha abakobwa beza. Kuri ngene bakuze bababwira, nubatangura kumubwira kari mwiza azotangura kuja kuvugisha abakobwa beza. Kandi muri bajya harimo gwiwe ingene bandaba. Haguruka ku maguru yanyu dushima Imana.